Turabaramukije cyane bakunzi ba Eliona TV nkuko mutubona tuko dushimira Imana dufise intaye ndende ikomeye cyane. Intaye yacu rero ifatiye mu bice bibiri. Hariho igice ca mbere c'urugendo novuga rwa fiançailles, no kuvuga aho umusore yipfuza kuja kurondera uwo bazobana. N'urugendo rurerure kuko aravyiga ko akabana abasore hirya no hino, inkumi nyinshi zitandukanye, akavuga ati mbega shwayi wanje niyihe. Uyu munsi rero ngira ndababwire urugendo rwanje rwo kuresha rwa fiançailles. Jewe nkuko ndiko ndabikubwira, mvutse ruguru, ndaje mu gisagara, ndiza amashure, ariko kandi sindamenya nti mbega urubavu rwanje rurihe. Niko kubona Izere Confiance. Izere Confiance maze kumubona, niyumva mu mutima ko ndigezwa kugenda kumubaza ni mbega uripfuza ko tubana, tuzobana tukabana mu buzima bwacu. Nditoye ndamusaba nti ndashaka ko tubonana, turahurira aho duhurira, turaganira, arabinyemerera. Abantu benshi ukuze kumva abasore canke inkumi wagenda kusaba ko inkumi ko muzobana canke mwogiriranira urukundo, agaca atangura kukubwira ati rindira gatoya nzokubwira ngiye gusenga n'ibindi. Ariko ivyo si bibi, ariko kandi hari n'igihe akumaza mu gihe kirekire akagushira ahantu nko mu kabati akakugaranirayo. Mugabo jewe uwo munsi nyene navuyeho ndosinyisha. Kenshi na kenshi hari abantu bibaza ati mbega uwi wanje no mubona gute, mbega no mukurahe. Ariko kandi bakibagira ko Imana yaraduhaye amaso abona, iduha n'umutima, iduha n'ubwenge, iduha no kuyimenya. Kuko iyo umenya Imana uramenya uti ndayisaba ibi kandi ibyo saba nibi. Jewe rero nari nasavye Imana nti ndakeneye umuntu ubwa mbere na mbere nzobona umutima wanje nkumva ko ukunze. Nawe yari Izere Confiance. No kuvuga ngo ndamubona, ndamukunda, maze kumukunda numva ko ntegerezwa kumusaba ikiganiro. Maze kukimusaba arakima ico kiganiro, turagiranira ibiganiro, ama aranyemerera ati ndabikwemereye. Urugendo rwanje rero ruba ruratanguye. Twafatanye 2011 yarahejeje Humanité, ariko twumvikana ko nzomutwara ahejeje kaminuza. Kandi ico shimira Imana nuko nyene vyagenze, ivyo nasavye Imana yahejeje ishure dukora ubukwe. Nkuko rero mukunzi wa Eliona TV uriko uradukurikirana, murumva ko uko nari nasavye Imana, ariko nawe nyene narashobora kuvuga ati mbega hajya we wari wasavye iki? Jewe nari nasavye Imana kuva nkiri mutoyi, ndazi ko twe twakuze turi imfuvyi. Navuze papa nsi umwaka umwe, hama dukura mu ijambo ry'Imana, dukura mama twigisha gusenga cyane. Aratubwira ati muze musabe Imana urugo rwiza, aho papa wanyu atahabaye abagabo banyu baze bahabe abere, kuko twe tuvukana turi babiri, twese turabakobwa. Ibyo nibyo sengesho mama yari yaratwigishije gusaba, ko mama yaradusengera cyane kuko yarifuza ko tugira ingo nziza. Ndibuka ko kuva niga mu wa gatandatu natanguye gusengera abo tuzobana, hama tugasenga na mukuru wanje dusaba yuko Imana izoduha abagabo beza badukunda. Kandi koko ndashima yuko Imana yakinyishuye ico oye. Twarasenga tukavuga Mana, aho papa atabaye abagabo bacu baze bahabe. Je rero mpejeje amashure Humanité, naciye ndonka ikiraka ahantu hafi yaho yakorera, akaza arahicisha bukebuka kubita ko akajisho kamwe kamwe. Hanyuma je nkamufata ibisanzwe kuko nta migenderanire twari dufitani, kumbe simenye yuko ariko araraba ryiza. Hanyuma rero niho yaca
ambwira sinzi ni nimero zanje aho yazikuye nza numva arantelefone mbega ngo uno musi urafise umwanya nari mvuye kwiyandikisha muri kaminuza ngo mbega uno musi urafise umwanya ngo ko hari akantu nashaka umfashe ca ndamubwira nti nta kibazo ni mugabo ningiye ku ishure kwiyandikisha shaka gutangura kaminuza ati sawa niwava ku ishure umbwire ahantu duhurira rero twebwe twari abana nkuko yabivuze abana bo mu gisagara twarugaranwa cane 18h ntiyagutanga muhira batazi yuri cenca ndava ku ishure mu ma 18h nyene mugabo urumva umuvyeyi yarabizi aho ndi umwana wo mu gisagara kandi umwana wo mu gisagara arugaranwa cane 18h ntiyadutanga gushika muhira mugabo kubwo munsi mama yaraza aho ndi hama nca ndashika muhira yari yamaze gutaha ndamubwira nti mama nje hari ahantu ngomba nje arambaza ati aho hantu ugomba uje muri iri joro ni hehe ndamubwira nti n'umuntu ushaka kugenda kuraba aya masaha rero uyu mushinga naye namubwiye nti numva yarakira umusore ntimuhungu nti wiyaranje turondera ahantu hafi yo muhira kuko ndazi mama naho yompa umwanya muto cane muri uwo mwanya muto utoye ahantu kure sinoza kuko uwo mwanya yampaye ushobora guhera nkiri mu nzira hariho ahantu hafi yo muhira abariho jenca ntora ca ndamubwira ntingiye kubonana n'umuntu ngaho kw'irembo ntindaje kuko hari nko kw'irembo nyene ca turagenda turaganira aca arambaza ijambo ati uremeye kubana nanje ati maze kukwihweza kenshi urabona ko nkunda guca harya ukorera nkaraba nkaza ndakuraba maze kukwigako byinshi maze kukubona ko ingeso nyinshi nziza ntizari zibiza yaramaze kumbona ko ndabesha hanyuma aca arambaza ati none urifuza kubana nanje nca ndamubwira ni jewe ndacari umunyeshure nanje nashaka ndakubaza ikibazo uremeye ko ngomba ntangure kaminuza uremeye kundindira imyaka yose biga muri kaminuza kuko je sishaka ko nshira amashure hagati tanto ngo mbuze minervale canke tanto harabaye iki iye je nshaka kwiga amashure ndayamare hanyuma mbone kuba kugwanje uravyemeye aca arambwira ati ndavyemeye nta kibazo hanyuma nagira ndababwire yuko amashuri yabaye maremare kuko ni gassoir murumva ko nari nkorasho ni gassoir hama niga mwijoro amashuri yo mwijoro ateba cane imyaka nari namuhaye yo kundindira irarengana hanyuma mbona arabandanije yihangana ndamubwira ko imyaka nari naguhaye iheze urabandanya kubandanyana nanje canke urahitamwo ati sinokurindira avuga ati ndakurindira ndabimushimiye ko cane yarihanganye igihe kitari gito ko twakundanye imyaka 5 n'amezi 6 nico gihe fiançailles yacu yamaze kandi urumva ko ari igihe kirekire uri nkumi n'umusore ni igihe kirekire udafise ikikugera muri wewe haba habaye ibindi bintu bitari vyiza ariko twe turashima Imana cane yuko Imana yatubaye hafi mukunzi uriko urakurikirana canke mu nshuti nawe gwaruka nawe musore nkumi uku ariko arabivuga niko vyagenze je ndibuka hari mercredi nari mvuye mu bikorwa vy'Imana ma 18h 12 niho twahura ndamubaza iryo jambo vy'ukuri kuko nari namwize ko ndabaza mu kibano barambwira bati bajya bana ati ni danje ndumva ko vy'ukuri ari umuntu w'ikimazi hanyuma maze kumwegera kanyemerera tubipfundika uko nyene tuja hamwe no gusenga jewe nshishikariye aho yarageze
yambereye novuga umugisha kuko jewe nta mafaranga nari mfise, nari namubwiye ko mvuka ruguru, nta n'uburyo twari dufise, ndamubwira ni wacu twavukiye mu nzu y'ivyatsi, numva inzu y'ivyatsi n'umwana w'Ibujumbura, urumva ko byari ibintu bigoye kugira ngo ashobore kuvyemera, ariko sinamuhisha. Nshatse kuvuga iki, mu rukundo akwiye kubamwo ukuri. Bambabarire cyane bariko baranyumviriza kandi nawe uri kurankurikira, hari igihe umusore agomba kwigira. Musore ntiwigire, ariko wewe wicuri ugaragaza icuri, nimba ufise yebo genda ureshe wambaye yebo, ntuyitire, kuko niwayitiza ejo uzoyibura, none bizoja bigenda gute? Abatiza imidugari, abatiza impuzu, ibintu byinshi. Mukaba urumva je namugende je nivukiye muri Nyakatsi, unyemerera uranyemera canke uvyanye, ukaba urumva ntiyavyanse. Shatse kuvuga rero yuko umuntu arakwiye kubicari bicuri, hama Imana izo guhezagira. Nagenda kumenyeshe ko tumaze gufatana nagize umugisha mwinshi, hanyuma ariko nagumana amakenga nkavuga ntiyamara umunyagisagara n'umunyaruguru ntibibazo azohava mpinduka canke anyigeuke uburyo bwo ko nagira n'amafaranga, ariko by'ukuri yakomeje kuvyihangana, ariko kandi Imana ikintu umugisha irama amafaranga. Niho namubaza ndi mbega hajya none bizogenda gute? Niko kwiga rero uko nshishikara urwo rugendo, dushishikarana urwo rugendo, ariko ndibuka ko Imana cimpezagira ntangura kuronka amafaranga, kugeza naho mbere ndamugisha inama. Ari ikintu nakoze by'ukuri canyemeje ko ari umugore wanje ukuri, ngira ndakikubwire ntikigucike. Jewe dufatanye muri fiançailles, ndamubwira nti jewe nkeneye ko ninaca ibihumbi 10 uzombikira 5 nanje mbike 5. Siko vyagenze uko nyene, duca dukoresha kesi, ndamuha n'urufunguruzo, no kuvuga ndose 20 nkamuha 10, je nkabika 10. Iyo 10 rero je naca ndayijyamo, kurumva abavyeyi ni bari ngaha, ni je nari nipangiye ndi kumwe n'abandi, nkaca mfunguramo ayandi nkayabika, gutyo turabika amafaranga. Nagira ndakubwire menshi. Niho inyuma y'imisi namubaza nti mbega ufise amahera angahe? Twisanga ageze ku mafaranga arenga ibihumbi 600. Ayo mafaranga yari menshi, abitswe n'umukobwa. Kandi ikintu ndamushimira ko nuko n'amayinite ntiyayansaba, nta n'isabuni, nta n'amavuta yansaba. Ico kintu carampaye ivyizigiro, no kuvuga ya mafaranga arayabika, atayaguzemwo amavuta, atayaguzemwo amayinite, atayaguzemwo vya bindi byose mutayobewe musanzwe muzi, arayabika neza. Urumva rero nariko ndakubwira nti burya wibuke yuko yari umwana wo mu gisagara, yari umwana wo mu gisagara, yari kumbwira ati uno munsi turasohoka, kandi dusohotse burya sisa kweli mugaba yico gihega yari menshi. Sisa yo muri 2014 vraiment yari amafaranga y'agaciro, ariko twari kugenda tukayarya canke nakambwira ati nkeneye impuzu y'ibihumbi byinshi. Abakobwa buno munsi usanga ari abantu bari ku rugezo ko hejuru, bari kuri level, mugabe iyo level nabo bakibagira ati mbega kazoza kejo bizogenda gute? Aka rero iyi ntahe izira gufasha wumva ati mbega none jewe uno munsi no kwifata gute. Ari abasore canke inkumi uza wumva wa nkumi ntiwumve ko umenga urose uwo guprofita, no, ahubwo menye uti uyu muntu nuwo kumperekeza mu rugendo kanaka turiko turagenda kugira ngo ejo mushike kwiterambere ryanyu ryiza. Jewe uye ntababesha yarampaye kushika kuterambere, atari kuvuga ngo anzaniye amafaranga, mugabo wa mutima w'ubuntu, wa mutima wo kutambabaza no kunduhisha kugira ngo ngume ndi hasi, ntiyawunyeretse. Yanyeretse umutima wo kunzamura, kuko amaze kumbikira amafaranga nkayo akayama twari twemeranije ko ari inkwano canke ari ikindi gikogwa, nkaja gukora nanje uwo mugambi. Ubu naje mba mu nzu nziza, ruguru ndafise iteka. Iryo teka rero naragiteye, ariko nawe ari inteye. Warakoze vraiment, nakoze gushima. Hanyuma rero turabandanya rwa rugendo, turarubandanya. Ndibuka yuko twageze rero aho tugira dukora ubukwe, mariage, kandi vy'ukuri
ndashima Imana yari mariage nziza cyane, nta ya nyuma nta ni ya mbere, ariko je ndashima Imana vraiment yari mariage nziza cyane, kuko Imana yaduhaye abantu iduha gukora ubukwe bwiza tunezerewe turyohewe, kuko twavyitwayemo neza, habaye kugiriranira ubumwe no kugiriranira urukundo, atari urukundo rw'amaprofi rwo guprofita ikintu. Oya, urumva ko atamprofise by'ukuri, yaranyemeye ndi umuntu ataco mfise, ariko kandi no munsi ntitwavuga ko ataco dufise, turabifise byinshi cyane. Kandi tunabibutsa yuko rero ni isabukuru nziza yacu, kuko tumaze imyaka 9 twubakanye, kandi turashimira Imana. Imana yaraduhezagiye, urukundo ni rwa rundi, ni kubabarana no kumenya icyo umwe afasha uwundi. Hanyuma Imana yaraduhaye n'abana, dufise abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. By'ukuri umva ko ari ibintu byo gushimira Imana, kandi niteka iwanje niteka umunyaruguru, umunyabujumbura, usanga kenshi ibyo bintu kweri biragoye guhura kuri ba bakobwa bo nga anye town, ngo ni batoto show cyangwa batoto town, sinzi ngena bavyita, mugabo urabona ugenda nataca baye vraiment. None kandi yega naje naco nari mbaye nabajya babipfa ni shetani bariko ugira hubaka abanyagisagara gusaga yemwe. Oya, no kuvuga hubaka urukundo rw'abantu babiri bashimanye. Nagira nse nunganira umutware wanje gatoyi, nkuko yavuze yuko yubatse inzu ruguru aho bita ku Gatumba, ni kwa mabukwe kandi ni ku bavyeyi bacu, nini Bujumbura twarayubatse. Ni kuvuga yuko inyuma y'umwaka wa mariage twarapanze gatoyi nkuko abandi bapanga inzu, hanyuma dusa n'abafise parcelle ahantu, udupangishije asharavuga ati ndabadugirije ko 30,000. Je naciye mbwira umushinga ntahe wanje ni ibyo 30,000 ni byinshi, ko dufise parcelle, reka tugende tuyubake, ayo mahera twaza turamuha ntihazobura ico dufasha mu kubaka. Twarubatse, ubu tuba mu nzu y'iwacu, kandi Imana yaraduhezagiye, yaraduhaye ibibondo nkuko yabivuze, abana beza cyane, inkumi n'imisore, nkuko abavyeyi baduhezagira muri mariage bakavuga ati genda mwubake muze muvyare. Byukuri umugisha w'abavyeyi buryo uratungisha, kandi twarawubonye byukuri. Hama turabana muri ubwo buzima, nibaza yuko tutarigera tujyana n'ugwara muri iyo myaka 9. Rero Imana ibandanye idushoboza kubandanya ubuzima bwose dusigaje kubana kuri nosi. Nagira mpanure abakiri bato canke abimirije kurushinga, nimuze murabe umuntu ngo mumurobanure ku butoni. Oyaha, nubwo buva mu gisagara ikiriri, bashobora kubana n'umuntu ava hari y'icenda juru, ahantu hicatawe kure cane utokwibaza. Igikuru nuko muba mukundana kandi mwubaha Imana. Ikintu cyose kiri mu Imana kiba gifise urukundo, kiba gifise novuga akanovera. Muri iyo myaka 9 ya anniversaire turuko turahimbaza, urukundo rwacu ruracasosa. Ndabesha neza cyane, ego cyane ruracasosa, ushima rugisosa. Ni naco gituma tuko dushima Imana. Hari abantu benshi bavuga ngo gushima Imana, abatabitahura bavuga ngo nukwishima, ariko vrai c'est vrai su kwishima, kuko ushima Imana ivyo Imana yagukoreye, kugira ngo nujya muntu ariko aranyumviriza ari ahantu acitse intege canke yihebuye, yumve ko hari n'abandi Imana yazamuye. Nagira ndababwiza ukuri, jewe nakoze mariage 2016 itariki 13, 2017 itariki 13 nari ninjiye mu nzu Imana yaduhaye ngahi Bujumbura.
erega gukorera Imana je narakoreye Imana mu buryo bwo kuja kubaka inzu y'abavyeyi ruguru nababwiye ko nari navukiye mu nzu y'ivyatsi muga nkumva umutima utanyemerera ko tuguma muri Nyakazi erega iyo ukoreye Imana nayo iraguhezagira umwaka umwe yari hejeje kumpa inzu ubu by'ukuri umusonga wo kuriha inzu ndabaza none aho cuvaho ndiko ndishima ndiko ndashimira Imana ku vyiza yankoreye mugabo nawe bigusubizemo ivyizigiro ni wakora ivyiza ugakorera abavyeyi ukubaha Imana n'abantu Imana zo kugirira neza hari ijambo ry'Imana ryagiye ridufasha muri runo rugendo riri muri Zaburi ya 128 ku murongo wa mbere nawe urahasoma urabe havuga ngo ubaho uhoraho abaho ahiriwe abahanezerewe kandi ngo kuba woraho ibikorwa by'amaboko yiwanje bica binunga kubera no bashoraho no kuvuga ngo ico nkorako kigenda neza ico mfashe kigira umugisha kubera iki nubasha Imana mukunzi wa Eliona TV canke mukunzi wacu kora dukurikira ndakwifurije kubaha Imana kuko iyo wubasha Imana irakukura hasi ikagushira hejuru jewe hari abantu bari amapa ivyizigiro vyari vyaraheze mugabo Imana irangarukanira ivyizigiro mukumho tubakanye neza wo mu gisagara ndabisurinya ico kintu nguma ndakigaruka ko kugira ngo muvyumve hari abakobwa usanga biduza bakishira hejuru ngo niborongogwa uravyitondera kuko ashobora kuba vikiriri nawe uva mu gihosha mukararana indwi zitatu caye mukamarana amezi 3 nico gituma rero ukuye kuvyitondera ukabisengera kuri iyi myaka 9 tumaranye nukuri nkuko yabivuze ruguma rusose none ni mutubona dushimira Imana gose kandi Imana ushishikare kubana natwe no kuduhezagira none rero yari ntahe yo gushima Imana kuvyiza yadukoreye mu rugendo rwa fiançailles gushika nuno munsi tumaze imyaka 9 twubatse naje sinogenda ntashimye kuko mwumvise mu ntaye yanje yuko nari nasabye uwumbera papa byukuri yambereye papa yambereye musazanje arimwo byose ni se w'abana banje kandi ndabishimira Imana muri iyo myaka yose tubanye ntaco no mugayako nawe nyene ndibaza ko atacanga yako nukuri nkuko ariko arabivuga ntaco fise ndamugaya nagira ndababwiza ukuri uyu mubona ngaha sifise uko no muvuga jewe urumva avuze ko namubereye se nawe yambereye mama no kuvuga ngo umwana na nyina canke umwana na nyina urabona ni ibintu bikomeye cyane none ucu vyumva none umwana na nyina wewe ntubizi none n'umuntu ya nubu sifise bimwe bavuga ngo makado iki mbe no guhiki ntaco fise no kugushimira hama kandi ibi bibera karorero abandi nivyo twifuriza abandi nivyo tukwifuriza wewe nivyo numva no kwifuriza kugira ngo ubeho mu buzima bunezerewe mu buzima buhiriwe ivyo navyo nta handi biva atari ugusenga atari kwiha Imana atari kwizera Imana byukuri ivyo ucamwo vyose uko ubigenza kose bumuntu yizera Imana sivyo ni wubaho uhoraho ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga ushishikaye usoma irya Zaburi uze kwisoma yose Zaburi 128 uyisome yose urabona yuko n'amasezerano kuko nayisomye umunsi wa mbere tubana n'uyu mukenyezi wanje ni Zaburi rimwe amasezerano akomeye ndayifata nk'amasezerano kandi vy'ukuri yatubereye nk'amasezerano ari anavuga ngo umugore wawe ngo azokwama cyane ari haruguru ari mu nzu yo haruguru no kuvuga yaravyaye abahungu n'abakobwa ngo kandi ngo bazozunguruka ameza yawe none no munsi baradukikuza kweri tukashima Imana none rero Imana ishimwe turashima Imana cyane ko yatugiriye neza ikaduha kugira uwo mutima umwe kubana tugakomezanya kandi n'ubu turize ko tuzoshishikara kugeza nkuko tunabisezerana imbere yakoze Imana ati tuzobana ubuzima bwacu bwose Imana ibahezagire rero mwebwe mwakurikiranye intaya yacu twizera ko isa kuba kugira aho igukuye naho igushikanye
kuko vy'ukuri ni ntahe yubaka kandi twizera ko izo kunezereza. Imana iguhezagire rero ihezagire nawe ariko uradukurikira. Murakoze cyane.